Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa kabiri. Nitugenekerezo rya 29 mu Kakaro umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba harimo n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Azoba ahakanye gusumba handi azoba ari imuramvya Igitega Imwaro hamwe n'Ibururi aho ibipimo by'ubushuhe bizoba bigera kuri degrees Celsius 13 ku muhingamo hakazobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Azoba hashushe naho azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 8 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.